Shofe, ati imodoka tugende. Ati imodoka tuve ngaha. Shofe tugende. Madam, kuna kwa nini? Unakameme unisaidie mimi siwezi enda niende na mabisi biko vide. Utabili None ga shofe, uremeye dupfe. Duhenere rimwe. Nini tukufe? None. Njo nini? Abanyamuhumuro ngo bagiye gutera rusange. Nini? Shofe, ehe ni message ndonse ubu nyene kuri WhatsApp, group ya WhatsApp y'Irusange. Ehe raba ngo abanyamuhumuro biyemeje gutera rusange. Uravyumva? Kandi ngo baje ari gitero kinini bafise n'ibigwanisho ruhonya ngani. Uravyumva ivyo bintu? Kandi ngo biyemeje yuko atabuye na rimwe rizosigara rigeretse kurindi Irusange. Madame, tuve ngaha Shofe tugende. Madame. Ona, uko nani juste? Ngo? Ona mama, unisaidie tu nitoke mu taxi yangu. Ngo? Maake ile njoo politiki yako ujanja yako uko nataka mie nikubebe kwenu kwa msamu niuye kule. Shofe, ibintu uri kuravuga je ndakira. Mimi nakia napata message sasa, angalia. Yako message. Angalia. Mimi napata message sasa hivi biko wanasema sema batu ya Rusange wanakia atake kugwetu. Shofe, uja. Shofe, twara tugende mu ntabara ariko bagiye kunyica mw'abantu baratwiza baratumaza nawe urahongaho. Ariko twara Shofe. Uri umunyamuhumuro we. Data we mana ndi mu modoka iri mu munyarusange mu ntabara we. Na munyamuhumuro afanga ngo ntabare. Shofe, uyu muntu ko mumukwiye. Uyu mugomo mukwiye Shofe. Umva, abana bagome urumva ngo bagiye gutera muhumuro banyarusange mwe mugiye kudutera mwebwe. Urumva, uziko bazanye ingabo miliyoni 10 zose ngo zigiye kudutera n'ibitwaro biremereye. Urumva, ndabisomye nango ubutumwa dore ngo kumbuga nkoranyambaga. Ndabisomye Shofe none mukuri mu Shofe. Nusuko muri kundeba gutyo mwebwe kumurebana. Ni kubera nanje mpejije kuronka message nkiyo ivuga ko abanyamuhumuro bagiye gutera Rusange. Na mimi ndio message mimi napata ya kusema ke barusange ndio wanakiatake bugo kwetu. Nawe urabubonye ubutumwa. Sasa ndugu zangu msikie niwaambie. Mimi na hivi tu yabiko serie kabisa. Sema story haiko hata serie kabisa. Koma tu bataza sema ba Rusange wanakia atake wapi, ba muhumuro wanakia atake wapi. Vile tutabisikiliki. Ifo tunatafuta verite ya histoire. Shofe, ivyo bintu uvuze kandi nivyo. Yigose nange message bayifite. Vyumvikana ingena dushobora kuronka twese message imwe ariko ivuga ngo umubanyi ni wagira gutera. Nibikunda abikwake bila bikwake mama mugari kuki ntabanje gusuzuma buno butumwa ngo manze ndebe koko niba rukuri koko. Nukuri ibi bintu turakwiye kuza turasuzuma ko atari bihuye. Kweli fa tuna verifier vraiment. Naye handi hoho tuzokora ibidakoko. Uko byatuma abantu bakora amarorerwa ahubwo twisunze ibi ngibi by'imbuga nkoranyambaga gusa bohereza tugahita tubimira bunguri. Njo ile yote turakwiye gusuzuma ya message. Ekaka